Ndabaramukije kaze mu kiganiro c'inama nshingamateka mukaba mugitegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Iruhande yo guserukira abenegihugu no gutora amabwirizwa, inama nshingamateka iragenzura ibikorwa vya leta. Ingingo y'168 y'ibwirizwa nshingiro mu gace karyo ka kane iravuga ko uko amezi 6 arangiye inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranira hamwe kugira zikurikirane icegeranyo c'ingene imigambi ya leta iriko irashirwa mu ngiro. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 Gitugutu uyu mwaka w'2021 umushikiranganji wa mbere commissaire de police générale Alain Guillaume Bunyoni yari yishikiye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe aho inama nshingamateka na nkenguzamateka zari zikoraniye kugira ashikirize icegeranyo c'ingene imigambi ya leta yagiye irashirwa mu ngiro mu gice ca kabiri deuxième semestre c'umwaka w'2020 ushira w'2021. Ibikorwa vy'uwo munsi bikaba vyari birongowe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Muri rusangi rero imigambi itari mike yararanguwe n'ubushikiranganji hamwe n'iyindi ikibandanya n'ubu ikaba yaranguwe ku rugero rw'ibice 88 kwijana. Tutiriwe turarondogora ku majambo y'intangamarara twohera ku bikorwa nyamukuru bijanye n'intwari bereye. Ivyo bikorwa nyamukuru bijanye n'intwari bereye navyo bikaba bihabwa ubushikiranganji bwose kandi bikaba bisa. Haba hariho gukora ibikorwa rusangi, haba harimwo ibikorwa bijanye no kuvugana n'abakozi, kuvugana hagati y'abakozi n'abakoresha, ibikorwa bijanye no kwishikira ku kivi kugira ngo abakoresha bashobore kubona ingene ibikorwa biriko biragenda. Hariho ibikorwa bijanye kandi no gufata ingingo zo kurwanya igiturire, gufata ingingo zo gutunganiriza neza bene igihugu kugira ngo ivyo twahoze tubona muri kahise aho umwene igihugu yitura ibisata vya leta ngo bimutunganirize rimwe bikabanza kurindira ko bifumbatisha canke bigatevya amadosiye kugira ngo ivyo ntibisubire kuvugwa. Ivyo rero ivyo bikorwa byose byarakozwe mu bushikiranganji butandukanye kandi byararanguwe neza bivanye n'intego ubushikiranganji bumwe bwari bwiyemeje. Twagomba tuje bushikiranganji bwa mbere bujenjejwe intwaro yo hagati mu gihugu aho bwari bufise mu ntego yabwo imigambi itandukanye. Mu bikorwa rero nyezina action concrète icambere cyari kijanye no gushiraho amategeko agenga ubwo bushikiranganji no kuyashira ku gihe. Ico gikorwa kiba carakozwe ku bice 90%. Igikorwa kigira kabiri cyari kijanye no gutunganya intumbero muri politike ijejwe ubwo bushikiranganji hamwe n'inzira yo gushira mu ngiro iyo ntumbero. Ico gikorwa naco kikaba carakozwe ku bice 25%. Igikorwa kigira gatatu cari cyo guhereza ubuhinga n'ubumenyi abakozi cyakozwe ku bice 100%. Igikorwa kigira kane cari cyo gushiraho amategeko ngenderwako mu bijanye no gutunganya ivy'ibikorwa n'ivy'ubutunzi procédure administrative et financière naco nyene cyakozwe ku bice 100%. Igikorwa kigira gatanu ni kijanye no guha ubuhinga n'ubumenyi nyamirama bishasha naco nyene cyaratunganijwe ku bice 100%. Igikorwa kigira gatandatu ni kijanye no gutunganya neza amashirahamwe ikorera utwayo ama ONG naco nyene cyaratunganijwe ibice 75%. Hariho no gushikirwa giringo kijanye no gushiraho
ibitabo by'ibiharuro ngende gufatirwako statistique cyarakozwe naco nyine kirarangurwa 100%. Igikorwa cy'umunani kijanye no gukarihiriza ubwenge abakozi cyarakozwe ku bice 25%. Igikorwa cy'icenda kijanye no gushiraho microfinance y'igipolisi kigeze ku bice 90%. Igikorwa kijanye no gukurikirana ibikorwa by'amakoperative yo ku mitumba cyararanguwe ku bice 100% yisunzwe intego yari yatanzwe. N'igikorwa kijanye no kubaka be no gusanura inyubako rusangi ku ntego yari yihawe gushika kuri izo nyubako 119 nayo yarakozwe gushika ku bice 100%. Hariho n'igikorwa kijanye no gusubira guhereza uburyo ibisata by'ama microfinance hamwe n'ibindi bikorwa byabwirizwa gukorwa mu buryo bwihuta kugira ngo ubutunzi bushobore kuduga muri microfinance. Ibikorwa 2012 na 2013 nabyo nyene byaranguwe ku bice 100%. Igikorwa gira 14 kijanye no gushigikira ibikorwa by'amashirahamwe yishize hamwe no kuraba ubushobozi bw'amakomine ingene akora ibikorwa byayo neza. Nabyo nyene ibikorwa 2 byararanguwe ku bice 100%. Igikorwa cya 16 kijanye no guhungura abahungutse n'iki 17 gisa naco kugira ngo bashobore gusubizwa mu vyabo bongere bashobore kwiteza imbere. Byarakozwe kimwe ku bice 100%, ikindi ku bice 80%. Igikorwa cya 18 kijanye no gukinga ubugizi bwa nabi, gushiraho ibiharuro bijanye n'ingene ubugizi bwa nabi bifashe igihugu cy'u Burundi hamwe n'ikubagurwa bifatiye ku bigwanisho bicira umuriro, no gushiraho ibisata byo ku rwego rw'amakomine bijeje ico gikorwa. Navyo nyene byaranguwe ku bice 100%. Hakaba rero n'ingene tuvuga kuvugurura canke gushira ku gihe ibijanye n'ingene ibisata bya leta bishobora gukorana mu bihinga ngurukana bumenyi biciye ku buryo twari dusanzwe dufise ngaha, kuko turafise warutsinga ngurukana bumenyi rukwiragiye ku isi yose, fibre optique. Natwe ngaha mu gihugu cyacu ndakwiragiye n'ibindi bikoresho bikenewe rero bikaba byoheza bikazana kugira ngo bigende neza. Kuri ubushikiranganje ntuturangirije incamake y'ibyaranguwe n'ubushikiranganje muri iki gice. Tukaba twavuga yuko ivyo bice koko ivyo byaranguwe muri iki gice bigaragara neza yuko ku byari byategekanijwe leta yashoboye kubishira mu ngiro ku bice 88%. Ibitashoboye gushirwa mu ngiro nuko hari imvo zijanye ubwa mbere n'ikiza covid, hari n'imvo zijanye n'uko uburyo butashotse bukurikira kubera hari gutegura no gutegekanya, hakaba kandi kwegeranya uburyo, hakaba no gushira mu ngiro. Hagati y'ivyo bibiri harabaho ibindi bikorwa bitari bike bibwirizwa kuza kugira ngo bitume ivyo bikorwa biranguka. Muri iryo sasa rya bose abashinga amateka n'abakenguza amateka baragize ico bashikiriza. Ikibazo kijanye n'indero caragiye kiragaruka cyane, aho babajije ibijanye n'ikena ry'intebe mu mashure hamwe n'abigisha. Ubushikiranganje bw'indero aho muri objectif principal numero 5 hari ibijanye no gukora intebe z'abanyeshuri bampitre. Izo bampitre muri raporo ya semestre ya mbere bari batubwiye ko muri izo ntebe 200 zari gutangwa, hari hamaze gutangwa 300. Ariko rero muri iyi raporo ya deuxième semestre ntitubona neza intebe 19,700 zari zisigaye ingene zatanzwe. Tubona ahubwo yuko basanuye intebe 1,100. Ariko rero iyo tugiye kuri tere turabona yuko icyo
icyo kintu cy'intebe kigoye rwose, kandi na bije bari bayiteguriye yari nziza kuko yari dirindwi hafi n'inusu zari nziza kugira ngo zishobore gusahiriza izo ntebe mu mashuri, kandi tukabona yuko mu by'ukuri ikibazo cy'intebe kirateye ingorane henshi na cyane cyane no mu ntara natowemo mu Kirundo. Nagira rero turonke umuco kuri icyo kintu cy'intebe cyane cyane cyari cyategekanirijwe miliyaridi n'inusu hafi, tutabona neza ingene nkumbure ngaha bagiteguye. Twashaka umuco nyakubahwa umushikiranganji wa mbere, ibyo dushimisha kuko iby'intebe n'ukuri ni ikibazo cyane ku mashuri yo mu Burundi. Ikindi ko nkiri mu bushakashatsi bw'indero ni ku by'abigisha. Twarumvise ko ubu ikibazo cy'abigisha mwagishize mu minwe y'abadeseri, ariko rero igihe ikibazo cya recrutement y'abigisha cyahora mu minwe ya komisiyo nasiyonale ijejwe recrutement, cyatera induru nke kuko mbere abantu bari bagikemurutse rwose, ariko ubu mwarumvise induru kubera yuko abo badeseri nkumbure nabo bakorana batihangana ngo bihanganire nkumbure kudaha akazi bene wabo bavyara babo, ugasanga rero harimo induru nyinshi. Tugasaba rero ko nyakubahwa umushikiranganji wa mbere mworaba ko mworovoya mukaraba ko komisiyo nasiyonale ubu muri uyu mwaka aribo busubira kugira iyo recrutement y'abarimu. Ngaruke gatoyi kuri ikibazo c'intebe, hariho n'ibyo abanyagihugu badushikirije ati izo ntebe iyo ziba zikorwa lokaluma, ayo mamarisha akaba loko, vyofashije kuko usanga n'abaronse n'utwo dukeyi tw'intebe zishika zizimvye, kuko usanga mu ngore zakorewe kure le transport ikaba plus cher que le banc pupitre. Ico naco nyene ni ikibazo gikwiye kuraba yuko mu gutanga izo ntebe hoba amamarishe yaho nyene, kuko imbaho ntizihabuze mbere n'abafundi ntibahabuze. Ikindi muri ibi by'indero nkuru umuntu yovuga n'amashuri, amakomine aho nkumbure amafaranga yahora afasha cyane mu kubaka amashuri asabikanirije mu bya makoperative sangwe, harabaye ikibazo kuko amashuri ntari karubakwa bimwe bishemeye, ni hakeyi ariko haruka amashuri kandi n'ayandi yubatse ugasanga ameze nabi. Mworaba rero muri iki gisata cyo kubaka amashuri n'ukuri yuko mwogihebera amafaranga aboneka kugira ngo turabe ko icyo kibazo cy'amashuri cotorerwa inyishu. Aho rero sirivuze no ku bintu by'abigisha, murazi yuko ngira umushakanje w'indero yaje egome tukiyumvira yuko abarimu turavye n'ukuri hamwe jewe nkaho natowe mu Kirundo n'akarorero gatoyi ngira ntange nyakubahwa, kuko hariho ishuri dufate lise mfata imwe gusa, lise pedagogique de Shori, ifise umwarimu umwe wo muri sasi na diregiteri wayo w'umudeseti, ni umwarimu nawe wa kabiri wo muri sasi yahahora yagiye kuba umuhanuzi wa musitanteri. Negabasha tu ibi bintu vya karite bajya kugira imana, ishure nk'iyo ikirasohora no kuri abana maze turera abana tugashobora kugira ico batumarira ku bana bacu. Reka ngeze ngaho nkumbure sinake abandi ijambo baraza kunyunganira, nivyo nashaka gushikiriza nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka. Turakengurutse rwose, murakoze. Akabazo ka kabiri nakayerekeye indero. Mu mashuri menshi bariga ibi vyateye ise bagaheza umwaka w'13 atarigera akora kuri ordinateur, atazi suri icarico. Or aha mu Burundi izuba rya kamisi yose iyo bokwestara ama plaque solaire, vyoshoboka yuko abana bose bashobora gukora kuri ordinateur, no kuvuga barose umuyaga nkuba uvuye kuri les plaques solaires. Aha rero ndacerekeje ku mushikiranganje ajejwe indero, barabe naho bavuze ko mu ndero ibintu bimeze neza. Ndabona yuko bari bakwiye kusubira mu ico gisata cerekeye teise
kuko bariga byinshi mugabo baheza baronka amadiplome, ikintu cyitwa ordinateur, ikintu cyitwa suri atana kimwe bazi. Abo ngaha mu muje wa Bujumbura no mu miji yindi nibo bari beneficiaire. Murakoze nyeniteka kumpa ijambo. Haragarutse kandi ikibazo kijanye n'ikiza coronavirus, aho abashinga amateka n'abakenguza amateka bagize amakenga ahanini ku kijanye n'incanco. Kuri ivyo bibazo by'abaserukira abenegihugu, umushikiranganje wa mbere yaragiye aratanga umuco. Banyakubahwa bagize ibiro by'inama nshinga amateka na nkenguza amateka nabo nyene baragize ico bashikiriza ku kijanye n'icegeranyo nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yarahejeje gushikiriza. Amafaranga yinjiye yategekanije kwinjira mu cayi hamwe no mu ikawa, mbona umenga hinje amafaranga make cyane ku yari yategekanije. Nk'akarorero ku ikawa hari kwinjira miliyoni 43 z'amadolari, ariko hinjiye miliyoni 10. Hoba habaye ikibazo ikihe? Mbega ni umwimbu ntiwagenze neza canke barashoye hanyuma ntibazagarukana amafaranga ko twari tumaze hari imyaka byigeze ko bikorwa, ugasanga abantu barashoye mugabo ntibarapatriye ayo mafaranga agaciro, kandi nayo adufasha mu gushobora kugura ibindi bikoresho twebwe tudafise. Hanyuma ikindi nabonye muri raporo kimbure mwofashanya kugira ngo n'abandi na equipe yabikoze, les résultats mesurables hamwe na réalisation hari gusanga ama mesure ataramwe. Dufate kuri yo nyene action 10 ya 10, point ya mbere yari ko bagira ngo 253 hectares dans la quartier, mugabo muri réalisation bacha bavuga ngo 30,000 plans dans la quartier. Donc urumva izo mesure ko ari zibiri ntizisa ku buryo kugira ngo umuntu acamo ati mbega na hectare ngahe yatewe par rapport y'ivyo bari bishinze, bica bigorana. Rero yari kuri ico gisata kijanye no kurondera ibitegwa nje ukamazi n'amafaranga yaratekanije ko atageza kwinjira ahanini atashoboye kuza. Byagenze gute? Haba ikibazo iki? Ariko kandi nibaje kuri ya stock strategique ya 14,000 tonnes y'ibigori dufise, nagerageje kuraba ngize mu biro ni kuvuga 14 millions y'ibiro, hanyuma ndabye la population dufise autour de 12 millions, ni kuvuga yuko niburi buri umwe wese ni kilo kimwe. Nyakwa mushikiranganje wa mbere muraraba kuko iyo sino kwita kari stock strategique, mu gihe hoba nk'ikibazo urumva twojya umunsi umwe gusa hanyuma tukaca dupfa. Rero bidusako mubandanya guhimiriza abarundi natwebwe turimo kugira ngo nanone tuduze uwo mwimbo, hanyuma stock strategique ibe nini koko ishobora kudufasha mu kiringo cy'amezi 2, 3, 4, 5, 6 nayo ubundi. Ariko kandi iyi ni intango nziza twokenguruka kuko nubundi iyo stock nta yari isanzwe ihari, ariko kandi murumva yuko impinga iki indende. Murakoze cyane kwa mushikiranganje mbere. Naje ndiko ndaraba ino hapo naragize observation uvuga ko ari general musa nabayiciye ko muri ko murishura umushinga amateka umwe, ariko numvise no yigarukako niyo observation ijanye nuko tubona ko turiko turaraba evaluation, turabona ko pourcentage ari nziza cyane, mugabo hariho ibisata bimwe tugiye mu bene gihugu badusize imbere duserukira usanga hari imyidogo myinshi. Rero jewe nkibaza nti strategiquement ubwo ko muri mu gihe cyo gusubira gutegura plan d'action du gouvernement nimwaba mutayimaze, ubwo ntibyoba byiza muciye muraba ko par secteur habamwo action prioritaire ku buryo evaluation quantitative nk'uko mwabivuze nyakubahwa mushikiranganje wa mbere izohe zikajana na evaluation qualitative, ku buryo nk'ubu turi ngaha turazi ko kubera ibivyuma bishitse amajwi kure
hariho abariko barabikurikira umwenegihugu ashobora kuvuga ati ni ivy'ukuri rapport semestrielle ya leta y'u Burundi ifise moyenne y'ibice 88 kw'ijana, ati mugabo kandi no ngaha turabona ko ivyo bice bijanye canke bisa n'ivyababa. Nkibaza nti iki coba sinzi ko novuga nk'igisabo antuka yoba nka observation kugira ngo dans l'avenir n'imiburiburi par secteur hazobe hariho action prioritaire par ministère ku buryo ijana planification ku buryo muri evaluation nk'ubu tuvuga tuti turabona ko la perception y'abene gihugu ku bijanye na satisfaction ijanye n'ibiharuro uko turiko turabibona hano, kandi nibaza ko vyofasha cane kugira ngo namwebwe nyakubahwa mushikiranganje wa mbere mube Alex muriko murashikiriza ibintu nk'ibi. Ariko narifise n'ikibazo no kwita ko ari sectoriel kijanye na carte d'assistance médicale, mwatubwiye kwiraba iraja muri ubu buryo bwa none, ariko ndibuka uko vyatowe mwibwirizwa ry'amafaranga turiko turakorerako kwari uko hasubigwamwo novuga nka ndabivuga uko vyanditse stratification y'abaronka kam n'ingene bogenda bayiriha bitandukanye. Sinzi uko mwavyishuye muri iyi rapport nyakubahwa mushikiranganje wa mbere ko ubushikiranganje bwari bujeje kugira iyo stratification bwoba hari ico bumaze gukora. Murakoze cyane nyeniteka n'utwo nari nashatse gushikiriza. Nyeniteka kubona mu mpaye iri jambo, nshimira nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi na leta rongoye kuri no raporo ndetse na realisation bashoboye gushikako. Ico nagomba gushikiriza ahanini cerekeye objectif principal numero 17 iraba ministère ya communication, iyo nayo ikaba ivuga ku vyerekeye l'amélioration des réseaux de communication gouvernementale. Mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byo kw'isi vyobaye vyiza kuba dufise une société de télécommunication, je dirais de souveraineté. Ariko no munsi turabona iyo twari dufise nka Onatel ahigeze, kandi turashima utwigoro tw'abarongoye igihugu duhereye kuri nyene cyo umukuru w'igihugu mushikiranganje wa mbere twarakurikiye ingene bagerageje. Aha rero ikindi usanga kinagoranye nuko aha mu Burundi hari andi masosiyete y'aba privé akora ico gikorwa kandi yoyo akora kumbere biyoroheye, ugasanga niyo ariko aragerageza kugunga iryo shira hamwe rya leta. Rero twagira dusabe kumbure kuri objectif mwavuze ko mwogerageza kugira ngo mubibandanye muyivyure, kuko ni igihugu izo zindi ni z'aba privé, hama irafise ibibazo n'ivyo twaravyumvise, mugabo kandi mu kuyivyura muraba ko mukayishiramo ingufu cyane mu guhindura amategeko, kuko ziriya sosiyete z'aba privé ibi bintu bijanye no kudandaza novuga ni nko kudandaza umuyaga, aha harashobora gupfa icuma gituma abafiriye baona mobe uwo munsi babura rezo bakabura, babuze buno nyene baca bimuka. Mugabo ari privé muri iryo joro nyene baragwana ku buryo ico cuma gisubirizwa. Muri Onatel peut-être bifata ama procédure ya marché public bigafata umwanya muremure, ugasanga icuma kigiye kuboneka haheze amezi angahe, ugasanga rero igenda isubira inyuma. Nagira rero sinovyinjiramo cyane, nashaka munyumvire ko igihugu cacu cyo kimwe n'ibindi bihugu byo kw'isi twategereza kuba dufise unité de société de souveraineté ijanye n'ivyo bintu kugira ngo natwe ngaho hantu n'igihe zindi zodutera akagere tube dushobora kuba dufise iyo autonomie. Murakoze nyeniteka kwa mwampaye akakanya. Naho nyene nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yaratanze umuco kubijanye n'ikawa. Umwimbu wabaye mukeyi, si ukuvuga yuko hari ikawa yoba yarashowe
hanyuma amafaranga ntiyinjiye, wabaye mukeyi bivanye n'imvo zibiri nyamukuru. Imvo ya mbere nuko hari ikiringo ikawa igeramwo bakayirosikra iyo hageze gutema ikawa kugira ngo isubire iduga nshasha, iyo baba batemye muri uwo mwaka naco iheza ngo itange. Iyindi mvo yajanye n'ibihe twaciyemwo vy'ibirere bituma rero umwimbu utaba mwinshi. Kuri uyu mwimbu wagaragaye igihe twariko turakora iyi raporo iramaze igihe kirekire, uburyo bwariyongereye ariko ntitwashoboye kubona akajya kugira ngo tubishire hejuru kubera raporo yari yamaze kugenda, ariko uburyo bwari bwitezwe ntibwashoboye gushikwako kubera izo mvo z'uko umwimbu wakeshe. Ariko naho umwimbu wakeshe kubera wabonekanye wose wari uw'akanovera, nticyabujije yuko igiciro c'ikawa giheza kikaduga kugira ngo umwene gihugu ashobore kugira ingoga n'umwete wo kubandanya arima, hanyuma umwimbu uzokurikira turabe ko uba mwiza gusumba. Cyo kuroranisha les résultats attendus n'ama indicateurs mesurables twagifashe nka nkama, birumvikana yuko ingero zo gupima ko zoba zimwe. Stock strategique nayo ni ntoyi n'iyintango, ariko bwo gucumbishwa kumwe bwo turabufise niburi, kandi hakenye ifungurwa ibigori byosahirizwa n'izindi fungurwa, ariko biragaragara yuko hari igikenewe kugira ngo stock strategique ibe nini ya gusumba, na cyane cyane mu kwegeranya, kuko hari bitashoboye kwegeranywa kubera gucegwa uburyo bwaje buteba. Nayo bundi ibigori burya ni byinshi kandi tuzoja kubibona ngira ngo mu minsi iri imbere, hari bitashoboye kwegeranywa. Rero twisunze uko iki gice cya mbere kiko kiragenda cy'uburimyi, turabona yuko umwimbu uzoba mwinshi gusumba kandi iyo stock izoheza ikaduzwa. Nyakubahwa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka, twafashe nka nkama ibijanye nuko hoba ibisata prioritaire. Ni nayo mpamvu plan d'action dukorera ko tubanza kuyizana hano mu nama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye kugira ngo tuyibasigurire, ariko muyitange ko n'amarekomandation. Ubwo rero iyi rekomandation ibonekanye izoheza tuyikorere ko, ariko iyi plan d'action ikurikira iza iri ku meza y'ibiro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ko twaramaze kuyirungika, turindiriye akaryo k'ubutumire kugira ngo tuzoze nayo tuyisigure. Ariko biragaragara yuko hariho des actions phare gusumba izindi. Ni nayo mpamvu mwabonye duhejeje gutanga icegeranyo, twatanze n'icegeranyo gitoyi cy'amarealisation phare, twabishyize mu mafaranga tubishyira no mu biharuro. Bijya bijanye ni preoccupation mwatubwiye, tuzoheza tubitondeke neza ku buryo bigenda neza. Si ubushikiranganje bwose bwiza kuba bufise ces actions concrètes ou action principale phare, kuko urashobora gusanga imwe ikozwe mu bushikiranganje bumwe ishobora gutuma ubundi bushikiranganje hose bigenda neza, kuko hari ubushikiranganje burya bujejwe gukorera ubundi gutanga amaserivisi, hari ubushikiranganje bujejwe gushira mu ngiro, naco gituma les actions phare zitoba par ministère nécessairement, ariko tuzoheza tuciteho neza. Ikijanye na carte d'assurance maladie, twavuze ko naho twabiciye ko ku mayange, muri ihinyanyurwa ryayo ririmo hari ibice bibiri bikomeye.
igice cya mbere egome no kuyishyira mu buryo bwa none. Igice cya kabiri, igabane cya kabiri niyo kuraba neza abayihabwa bivanye n'ububasha bw'umwe wese n'ingene yifashe ni stratification mwavuze, kuko hari ushima kuja muri assurance maladie kubera afise amafaranga menshi mpuzamakungu ntazoza gusaba kamu, niyaza gusaba kamu naho azoheza arihe nk'uko angana, kuko niyo rihaco kimwe n'ubufise amikoro y'inusu y'ihegitari arimamwo, ubundi nawe afise iduka 3 canke 4 canke 5. Rero bizovana n'ubuje gusaba. Hanyuma kandi birasabwe yuko haba n'ibiringo byo kuyisabirako, kuko hari benshi bahengera harya akiswe n'amagara akaja kuyirondera. Muri ico gihe ntaca bafashije, kuko nayo ni assurance maladie. Ari assurance maladie rero haraba uburyo butangwa ko kiringo runaka n'abantu benshi, tuba tuzi ko muri abo benshi hazogwara bake. Abo batarwaye nibo baheza bagasahiriza abarwaye kugira ngo bigende neza. Hazobamo kandi n'ukuraba ajya amafaranga ariho abafasha Uburundi, abagenzi b'Uburundi mu bijanye n'amagara y'abantu bakunda nabo guterera, yaterera agaca aterera dufatiye kuyo isanzwe igurwa 3,000, agaterera ivyo 3,000 akagura nk'amakarata 1,000. Mugabe ivyo 3,000 biba ari nk'icicumi gusa cy'amafaranga yo kwivurizako. Hanyuma ivyo bice 90% bizoca bigaruka bikarihwa na leta. Urumva nk'uyo ntaba yaterereye. Harimo rero kuraba uburyo leta ishiramwo hejuru yanyu mwene igihugu aba yatanze mu kuyigura, kugira ngo n'ubuzoza guterera azoterera ivyo bice 100%. Navuye ngo aratereye 3,000 akaza ari ONG ifise imiduga 5-6 agaterera ngo aratereye carte d'assurance 500 amajana ngahe mu isanzwe ntaca batanze, bari nka publicité isanzwe. Ni muri ivyo biringo twovuga yuko azoheza igasubirwamo. Hariho n'izindi ngingo zizofatwa kugira ngo koko bigaragare yuko iyo karata ishobora gufasha munywanyi neza, na leta ikaba yoshobora kudasubira kuja mu madeni maremare, kuko ubu iri mu myenda miremire ijanye n'ingene itashoboye kuza ikiriha amafaranga bakenewe iyo amavuriro n'ibitaro bitandukanye byavuye aberekanye izo karata. Honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, icyumviro mwashikirije kirahambaye cyane, kuko nivyo koko nimba leta iri mu rugamba kuko nagura amashirahamwe amwe ishyirahamwe Onatere mwarabonye ko twarishize imbere na cyane kugira ngo koko kibe igikoresho igihugu gishobora kuyikora ko umwanya wose kibishakiye, kandi uburyo kugira ngo rizamurwe bwaramaze gutangwa ko umurongo n'inama shikiranganje kugira ngo ibintu bigende neza, rishobore gukora rishobore gusubira ku rugero rumeze neza. Tuzoheza ngira ngo bihe bizokurikira umuntu agaruka babwira intambwe ahigeze, ariko leta yaramaze gutanga intumbero kandi turizigiye ko bibwirizwa gukoreka, kuko karahara mu Rwanda ntibacura. Mu guheraheza, nyakubahwa umushikiranganje wa mbere akaba yarashimiye inama nshingamateka na nkenguzamateka ku ruhara zagize kugira ngo iyo migambi ya leta ije mu ngiro, cyane cyane mu kugumiza ijisho kuri leta biciye muri vya bibazo inama nshingamateka na nkenguzamateka zamaze zibaza abashikiranganje iyo zabatumyeko, ivyo bita questions orales avec débat. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho butaha.